mwene data ntuze kwirya kara ngo jewe ngo ndi muri Australia, ngo jewe ngo urumva ngo nibereye ino muri Canada, ngo jewe urumva ngo nibereye muri Amerika. Emwe shaka kuba uri inyuma y'isi cyangwa uri mu nda y'isi, nta na hamwe uza gucikira Imana, ukire kwitwa umurundi w'umunyamoko. Kandi bigiye kuba nuze uvuge ngo n'umuhutu abiteye, ngo n'umututsi abiteye, ibyo byose mubona biriko birazunguruka n'ubufinda Imana yitereye, n'ibintu Imana yitereye. Ubu rero sinzi umunsi cyangwa isaha bigiye gupomokera, ntawe uzohunga, ntawe uzosimba, uwutariko ikimenyetso cy'Imana ntazorokoka. Imana idufashe, idutabare cyane. Nagira mvuge yuko umuntu wese azi yuko ari umuhutu cyangwa ari umututsi bikamubamwo akabigendera yuko uyo atagiye gucika inkota y'Imana. Nagira ntangaze abanyamoko bagize iminsi baca ubwoba ngo abahutu baratwica, ngo abatutsi baratwica. Nagira ndabatangarize yuko Imana rurema byose ije kubikuraho ibyo by'amoko y'abahutu n'abatutsi. Kandi wowe uri umuhutu cyangwa uri umututsi, Imana nta na hamwe ugiye kuyicikira. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kuntera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabatahije mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Nongeye kugaruka inyuma y'agacerere, aho bamwe baza baranyandikira bambwira bati mbega kutatubwiye ibikurikira ku byo wari watuburiye. Hari nabo twagiye turahura bakambwira bati none bite ko tutacyumva uvuga ibikurikira ku byo wari watubwiye kuzotubarira. Barambwira bati by'ukuri bijya bintu atari umuntu Satani yagiriye nabi akamuhindura ubwonko, bijya bintu birumvikana yuko ubwawe ubwenge bw'uwawe butari gutororokana ngo bwiyumvire bijya bintu. Titwarabonye yuko ari Imana iriko iraburira umugeni, kandi ko ngo buri mukristo wese akwiye kubishira ku mutima kugira ngo amenye inyifato yokora kugira ngo bimuhe gusenga. Rero hari impamvu yari yanteye guceceka, kandi impamvu yari impamvu iteye ubwoba cyane. Rero mu mburi nje kuzana ni mburi ikomeye kandi iteye ubwoba. Ni mu mburi muribuka ndabashingira intahe ku byo ngene Yesu Kristo yampagurukije mu nyuma yo kumishurira ibintu byinshi, nkaguma numye, nkaceceka, nkakomeza gusenga, nsengera ishengero n'abakozi b'Imana, kuko benshi cyane nabona baramaze gukorokera mu bwenge bw'abadayimoni
ariko bo bibwira ko bakorera Imana, ari naho rya jambo umwami w'abami Yesu Kristo yavuga ryanditse muri Matayo 7 uhereye ku 21 ukamanuka, havuga ingene umwami w'abami Yesu Kristo azihakana aba bantu ni abantu bazibwira yuko bariko barakorera umwami w'abami Yesu Kristo, ariko bamaze gupfa, hanyuma ku munsi w'imanza bashinga imanza imbere y'Imana, bayibwire ko ariyo bariko barakorera, hanyuma ibabwire ngo mva iruhande mwankora biziramwe. Vy'ukuri ishengero ririko rirakora ibizira, abakozi b'Imana bariko bakora ibizira, ariko bibwira yuko bariko barakorera Imana. Rero icyatumye rero nceceka ni ikintu gihambaye, kuko nari nagiye gusengera ahantu, hanyuma Mpwemu w'Imana aramanuka arampamagara arambwira ati, mbega ko utaburira abantu bakiri bazima, uzoja kubaburira ari imivyimba? Ndahamagagwa ndabwirwa ngo mbega ko utaburira abantu bakiri bazima, uzoja kubaburira ari imivyimba? Imana idutabare idufashe cyane. Ndabwirwa ngo genda uburire abantu, ikumbure hogira n'abigarura na bakeya, hanyuma bagakira uburake bwanje. Imana iravuga ati, ndahagurutse ku ntebe y'imbabazi, nababuriye kenshi mbura kenshi. Irasemera ngo mbega imiborogo, mbega amaborogo mu bakozi b'Imana, mbega amaborogo mu baririmbyi, mbega amaborogo mu basenzi, mbega amaborogo mu ishengero. Bakozi b'Imana bagiye kurira banyambaza ntakibumva, ngo bavuge bati, mbega data ko twagukoreye, uyu niyo mpembo uduhembye umuruho. Iravuga ngo mbega amaborogo, iravuga ngo mbega ubutame, ngo mbega kuruhuka ubutame, ubutame bugiye kuruhukwa. Iravuga ngo mbega kuruhuka ubutame ku bantu bankoreye, ngabo nje kubaruhura. Ngo mbega umuruho ku bantu bibwira ko bariko barankorera, nasemereye kenshi banka kumva. Imana rero irambwira ngo genda ubaburire, genda uvuge ubure, ngo none wewe ugomba uzoje kuburira imivyimba. Nuko rero icyo nicyo cyatumye mbanza guceceka, ndabanza nasenga, kuko mu bisanzwe nari natanguye igikorwa cyo kuburira ishengero. Hanyuma rero biba ngombwa, narababwiye yuko umwami w'abami Yesu Kristo yampaye byinshi cyane, ansobanura byinshi ibyanditse muri Bibiliya, anyigisha Bibiliya, anyibwira ibintu by'amadini, agenda arayansobanurira, nikungene nzogenda nsobanurira abantu ko ari amadini y'ibinyoma. Hanyuma agenda myigisha ibintu byinshi. Muri ibi byinshi rero byabaye ngombwa ko njya kumusobanuza ibyo kuvuga byihuta kuruta ibindi, kuko murabona mu bisanzwe ko nari natanguye kubura, kuko nari nizigira yuko hazogera igihe ndabigerako. Rero nje kuburira ishengero umuntu wese yiyitwa ngo yakurikiye umwami w'abami Yesu Kristo. Nongere mburire umuntu wese yitwa umurundi, ino mburi iramuraba. Imana idufashe idutabare. Rero muribuka ingene Imana
yamagurukije iyi mburi ngiye gutambutsa ni imburi iteye ubwoba. Biri mu byo nanka guhaguruka ngo mvuge, kuko ni ibintu bikomeye muraza kubyumva, si ibintu bisanzwe. Uri umuntu ari mu mubiri, si ibyo kuvuga uri umuntu ataca Imana yakubariye, ntiwokubahuka no kubiturukira ngo urabivuga. Imana idutabare idufashe cyane. Murazi narababwiye ntababwiye barabyumviriza, yikongera umwami w'abami Yesu Kristo, namubona ajya afise inkoni y'umuriro. Murabona kujya kuntu abamaze kubona abantu bashize icyuma mu muriro ingene kirungura, ariko we yazayifise. Nkabona nyene iyo yihuse umuyaga urikura azaga niyo undi umuyaga rero ukaca uyihuha ukaca yakurubeya. Iyo nawe narayibashingiye ingene rero yaje nikungene yambariye, hanyuma ndapfukama ndasaba ikigongwe. Iyo n'iyindi ntaye ndende, kuko narabonye yuko ariko aramburira yuko umwanya n'umwanya uburake bwiwe bushobora kumagurukira. Yarakubita aho yonkubise, ariko narabonye ko yari inkebuzo nkacanja munsi yiwe kuko yari muremure. Mu nyuma rero ndakomeza ndasenga, ariko rero umunsi umwe ndiko ndasenga ndumva ijwi rimpamagaye rirambwira ati, mbega wewe ko wishinga gusenga aho gusemerera, none bazobibwirwa gute? Bazobimenya gute? Ega umuntu asenga kugira ngo aje mu bushobozi, kuko aba yejejwe kugira yinjijwe mu bundi bushobozi. None umuntu yahumanye yosenga gute ngo yinjijwe mu bushobozi? Ko n'abasenga bamwe benshi bamaze guhumana, amasengesho yabo atacumbirwa mu ijuru, ariko bakamara imyaka n'imyandiko basenga bibwira yuko Imana ibumva. Haguruka genda usemerere. Aho nkabyiyumvira nkahora cyane. N'ikindi cyantera ubwoba nuko umunsi umwe mfukamye ndiko ndasenga, nabonye ndiko ndarya Bibiliya, ariko nkumva mengo ndiko ndarya umukate ujya wo muri burangeri. Mu nyuma rero niho mvuye mu iryo yerekwa, niho naca ubwo nyene niyumvira ku muntu yigeze kwerekwa ariko ararya Bibiliya ngikamusosera, ngo ariko ishitse mu nda imubera umururazi. Ica ntangura rero gushira ku munzani ibyo Imana ishaka ko mvuga, hanyuma rero nkaca ngira ubwoba, nkaca ninumira. Ariko umunsi umwe rero niho nabona uwuje yihuta cyane afise igitabo, ari mu bwiza bukomeye butangaje. Arampamagara arambwira ati, wewe umaze kumpombya ibintu byinshi, wewe nakwigishije ibintu byinshi, ntiwishurira ibintu byinshi, none nawe uriko urampombya, umpombeje ibintu byinshi, naguhaye imitahe ikomeye, none wewe uriko urampombya. Hanyuma rero mbona arajwanira cyane. Hanyuma rero iyo ni ntahe, kandi ibyo byose mvuze ndabiciye ku masonga kugira tubandanye dushikire imburi nyezina, kugira abantu bumve iyo biriko birava. Hanyuma rero baca bagira bamfute mu gitabo cy'ubugingo, nca ndapfukama ndasaba Imana,
kandi bivuye ku mutima. Bene data, murumva ngo gucigwa kw'amateka mukavyita ibisanzwe kuko wirira ukumva biratemvye, ukiri ngaha mw'isi ukumva ni sawa, ariko umunsi umwe ijuru ryakubaye ati burya rero wowe uraciwe kw'amateka, ugira uje kwibera muri Gehinomu ibihe bidashira, ugira umubabaro w'ibihe bidashira, uzoca wifuza guhera iyo saha kumvira Imana bitagishoboka, nk'uko twabwiwe turi muri ico gicaniro Imana iriko irantuma. Imana idutabare idufashe cyane. Rero napfukamye by'ukuri ndasaba Imana ikigongwe, umwami w'abami Yesu Kristo arabibona ko mu mutima by'ukuri nicujije, baca barareka kumfuta mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma rero ndabwirwa ngo genda uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi, genda ufobore ibyafobetswe, genda ugorore ibyagoretswe. Rero bene data, mu byatuma rero ngamika nkanka kumvira Imana ni ibintu biteye ubwoba. Ibyo biteye ubwoba rero nibyo nje gutangurirako, inje kuburira ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ibigiye kuribako, inje kuburira umurundi uwo ari we wese, ahari hose, uri ngaha muri Afurika, uri muri Aziya, uri muri Amerika, uri muri Australia, uri muri Europe, birakuraba. Umuntu wese yitwa kafise inkomoko ngaha mu gihugu cy'u Burundi biramuraba. Rero ibyo tugiye kuvuga ibintu bikomeye bihambaye biteye ubwoba ibigiye kuba. Rero mw'iyo minsi nariko ndasenga nziguza Imana, nsaba ikimenyetso. Hanyuma rero kuko nanabwiwe byinshi, ni ikihe cyo kuvuga, ni ikihe cyo kwitangira imbere, ni ikihe cyo gutanguza. Mu nyuma rero maze nariko ndagenda mbona inyoni ije igwa igihumura. Imaze kugwa igihumura, hanyuma rero ica ndayitora. Maze kuyitora ica ntora ikintu, ndayibaza, ndayikanyura, ndayifise mu kiganza, kuko ikiza igishika ikagwa igihumura, naciye ndayicakira n'uburake. Ndayibaza ati wa dayimoni we, niki kikuzanye? Niki cari kikuzanye? Iguma izwira, nanjye ndafyonda. Ndayibaza ati wa dayimoni we, niki cari kikuzanye? Ivyo rero nabikoze ishavu ryanduzemwo, kuko Imana yagiye insigurira ibintu byinshi nk'uko nabivuze, nk'uko ngoma ndabisubiramwo. Ikiza ijambo ryaciye rinyikuta mu mutima, ni rya jambo aho Yesu yariko arabwira Abisirayeli ngo inyoni ziri n'ivyari n'imbwebwe ziri n'imyobo, ngo ariko umwana w'umuntu yabuze aho arambika umusaya. Aho bari bamubwiye ngo turagukurikira. Aya majambo rero kubera tuvuye kuyasoma tukaca tugira ngo ni inyoni, ngo cyangwa ngo ni imbwebwe, oya, ngo si imbwebwe cyangwa si inyoni. Harya Yesu Kristo yariko arababwira ingene bemeye bya biremwa bikaza bikaba muri bo, bikabana nabo. Nibyo yariko abapyindika ati abandi bo mwarabakiriye mubaha indaro baba muri mwebwe, ariko njeho nabuze n'uwunyakira. Ni ukuvuga zirya nyoni rero yavuga byari biga biremwa byambaye imibiri y'abantu, atari abantu, bikaba mu Bisirayeli. Ngebwe yavuga ibyo byose birafise ubusobanuro mu buryo bw'inkwemu nitwabigeraho, ariko ndakeka ko ibintu bigiye gukomera bizoshobora kumva abo Imana igiye kurenganisha inkota, bakazovyumva babitahura, kugira ngo baje kubitahuza abandi. Imana idutabare idufashe cyane.
rero inyoni Yesu Kristo yariko aravuga ntizari zirya ziguruka, byari ibisigo by'abadayimoni byibera mu Bisirayeli mu buryo bugaragara, mu buryo byihinduye abantu ariko atari abantu. Ntituravuga ingene ivyo biroma biza mu bantu, naho nyene twari twabemereye yuko tuzobivugaho. Imana idutabare cyane. Rero iyo nyoni ndayifata ndayifyondera mu kiganza vise nyene uburake, iragorora amaguru, hanyuma mbona irapfuye ataco ivuze. Hanyuma rero ica ndafata ikintu ndayihonda ku mutwe, ndayisavya, ndayihondahonda, icicika amaraso aratemba arasendanisha. Rero ca numva ijwi rimbwiye ati ukubonye iyo nyoni iguha igihumura, niko n'abantu bagiye kugwa igihumura. Ati uko wayifatanye uburake ukayihondana uburake, ati niko n'abantu bagiye kwicanwa uburake. Ati abagiye kubica ntibazobababarira. Ati ubwo burake ukoresheje nibwo bugiye gukoreshwa ku bantu base kumvira. Ati ukubonye ayo maraso asendanishije, niko n'amaraso y'abantu agiye gusendanisha. Rero Imana impaye ikimenyetso, ndabimenya neza ati ni Imana. Rero nsubiye inyuma kugira ngo ndayifotore ya nyoni, inze kubwira abantu icyo Imana yavuze, ndabereke nguyibi nguyi ni inyoni yaje ikigwa igihumura imbere yanje. Ati niyi rero kugira nze ndabereka ati nguyi ya nyoni ni Imana yambwira yasigurira ibigiye kuba ikoresheje kw'iyi nyoni. Rero hanyuma cyasubira inyuma rero kugira ngo ndayifotore, nze ndabwira abantu ndabereka n'ikimenyamenya. Subiyeyo nta n'umwanya nta n'iminota novuga ngo 15 yari bwahatse. Nsubiyeyo rero nsanga ya nyoni ntayiriho, kandi nari nayihonzahonze, sinagaca sinimbwa yari gushobora guca aho hantu muri ako kanya. Ntabyo nzi uko Imana yabigenjeje niko bizi. Hanyuma rero ryajwi riragaruka rirambwira ati ukubonye uyibuze iyo nyoni, niko n'imivyimba y'abo bantu igiye kwibagiranwa muri bazima, ikagenda ikabura, bakava mu bantu b'Imana. Imana idufashe idutabare cyane. Rero ndumva neza ntaravuga ati none uje kutuburira iki? Rero mwene data, inje kubura mburira ishengero ku bijyanye n'amoko y'abahutu n'abatutsi. Nta muhutu nta mututsi agiye gusigara muri iki gihugu cy'u Burundi. Inje kuburira buri murundi wese iyo ava akagera, nyamba ufise ubwoko mu mutima wawe, nyamba uri umuhutu, nyamba uri umututsi, Imana irakuzi. Ariko nje kukuburira nk'umuntu Imana yitwariye, iramwiyerekera neza iby'abahutu n'abatutsi. Rero Imana mwene data, ntuze kwijya kara ngo jewe ngo ndi muri Australia, ngo jewe ngo urumva ngo nibereye no muri Canada, ngo jewe urumva ngo nibereye muri Amerika. Emwe shaka uba uri inyuma y'isi cyangwa uri mu nda y'isi, nta na hamwe uza gucikira Imana ukire kwitwa umurundi w'umunyamoko. Kandi bigiye kuba, nuze uvuge ngo n'umuhutu abiteye, ngo n'umututsi abiteye. Ibyo byose mubona biko birazunguruka n'ubufinda Imana yitereye, n'ibintu Imana yitereye.
ubu rero sinzi umunsi cyangwa isaha bigiye gupomokera, ntawe uzohunga, ntawe uzosimba, uwutariko ikimenyetso cy'Imana ntazorokoka. Imana idufashe idutabare cyane. Rero mbere yuko twinjira mu mburi neza, reka tubanze dusome amajambo y'Imana twahawe kugira ngo dusome. Imana idufashe idutabare. Turasoma muri Yobu ku murongo waho, Yobu 12 ku murongo waho wa 15 kugira ngo tuburire ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo, kumbure abantu bopfukama bakihana. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. 15 haravuga ngo, raba yimana amazi agakama, byongeye yayarekura akubika isi, niyo ifise inkomezi n'ubwenge bushitse. Ugunga n'ugungwa nabayo, ishorera abajana ari nyagano. Ishorera abajanama ari nyagano, n'abacamanza ibahindura ibifu. Ikenyurura inkindi z'abami, ikabakenyeza imigozi. Ishorera abaherezi ari nyagano, icurikiranya abakomeye, abari imvuzi ibahindura ibiragi, kandi abashinga ntahe ibaka ubwenge bwabo. Imana idutabare. Isuka agakengegwe ku bahambaye, ikadohora imigozi y'abahizi. Iserura ibimenyetso byo mu mwiza, kandi igitutu cy'urupfu igishira ahabona. Igwiza amahanga kandi ikayarandura, ishingiza amahanga kandi ikayagarukana. Ishwiragiza amahanga kandi ikayagarukana. Abatware b'amoko yo mu isi ikabaka ubwenge, ibaherereza mu bugaragwa ahatagira inzira, bakabakaba mu mwiza ahatagira umuco. Kandi abadandabagiranya nk'imborerwa. Imana idufashe idutabare cyane. Turasoma Abanyefeso 2, turasoma ku murongo, turahera ku murongo waho wa 14. Haravuga ngo, amacakubiri y'amoko akugwaho n'umusaraba. 14 haravuga hati, niwe mahoro yacu, kuko yahinduye y'amacakubiri kuba kimwe, ahomboye ca gisika cyo hagati cadutandukanya. Ubwansi amaze kubuhindura ubusa, umubiri wiwe nibyo byagezwe, amaze kuyahindura ubusa ayahinduza amaze kuyahindura. Turasoma ubwansi 15, ubwansi amaze kubuhindura ubusa, umubiri kubuhinduza ubusa, umubiri wiwe nibyo byagezwe birimwo amabwirizwa ava mu byagezwe. Imana idutabare cyane. Imana idufashe turumvishe ano majambo
sinza kuyasigura ko. Reka rero mvuge iyo ibi by'amoko y'abahutu n'abatutsi ingene Imana yagiye ibinsobanurira, hanyuma cyo dutanga imburi. Imana idufashe idutabare cyane. Nagira mvuge yuko umuntu wese azi yuko ari umuhutu cyangwa ari umututsi bikamubamwo akabigendera yuko uyo atagiye gucika inkota y'Imana. Nagira ntangaze abanyamoko bagize iminsi baca ubwoba ngo abahutu baratwica, ngo abatutsi baratwica. Nagira ndabatangarize yuko Imana rurema byose ije kubikuraho ibyo by'amoko y'abahutu n'abatutsi, kandi wowe uri umuhutu cyangwa uri umututsi, Imana nta na hamwe ugiye kuyicikira. Mukurikire rero mu mburi ikurikira, mwumvirize neza ido n'ido y'ukungene Imana yabinsobanuriye. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera.